Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ntivyari biherutswe mu nkino zitunganijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ariko mu minsi iheze abarorerezi baratanye mu mitwe. Umwe muri bo arakomereka cyane inyuma y'urukino rwahuje Bumamuru na Flambeau du Centre ku kibuga cyo mu Cibitoke. Vyavuye kuki iyo ngendo yotuzwa gute? Nivyo tuganira mu kigabane ku isoko cyo kuri uwa 19 Kigarama mu 2020. Muri kumwe na Emile Nibasumba. Kuri uwa kane Jean Dominique Nzobibaza arongoye abarorerezi b'umugwi Bumamuru yarafashwe arafungwa mu gasho k'igipolisi muri komine Buganda. Amakuru twakuye mu gipolisi cy'Inyamiramabi aho mu Cibitoke avuga ko ari kwagirwa kw'amatohoza kubijanye n'intureka zatewe n'abarorerezi inyuma y'urukino rwahuje umugwi wo mu Cibitoke Bumamuru n'umugwi w'Igitega Flambeau du Centre. Ingwano zabaye inyuma y'ugo rukino rwarangiye Bumamuru ifise ibitsindo bibiri kuri kimwe cya Flambeau du Centre zatumye umwe mu barorerezi b'umugwi Flambeau du Centre akomereka ku mutwe. Abari bahari bavuga ko yakomerekejwe n'amabuye yatewe n'abarorerezi kuri uwo munsi w'igenekerezo rya 13 Kigarama. Bamwe mu barorerezi b'umupira w'amaguru mu Burundi babajijwe na Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance baragize icyo bavuga inyuma y'ifungwa ry'uwarongoye abarorerezi b'umugwi Bumamuru wo mu Cibitoke. Je nkaje nk'umufana ndiko nangerageje kuraba birashika. Sinibaza yuko yoba yapfunzwe nyene Prodobo, ndibaza yuko bashobora kuba bariko bakora amatohoza kugira barabe ikintu nyamukuru cyo cyarakweze zijya mvururu z'abafana ba Bumamuru n'abafana ba Flambeau du Centre. Sinzi uko mugerageje kuraba kenshi na kenshi iyo abantu bashamiranye barakunda kurondera umushefu kugira we nyene agerageze gutanga nk'umuco kubiba byabaye. Nimba ni mitwarire mibi y'abafana rongoye cyane ari nko kwishure naho barakunze gufata direge kugira aze gusigura iby'abanyeshuri bashobora kuba barakoze. Nibaza ukazu habonetse abati ako kajagari zo mvururu uwo mukuru w'abafana akaba atarimo, tubaza ko umwanya n'umwanya uwo mukuru w'abafana ba Bumamuru ashobora kurekurwa. Hari gihe baba batwaye n'agashavu kubera bivanye no kungena umuntu ya manifeste yari yagise bivanye n'agashavu yoba yarafise mu gihe yoba yari kararenganywa cyangwa abarongoye ariko ararenganya ucusanga yavuze amajambo yo gucyoza cyangwa yo kuvuga nabi baca baterwa n'agashavu n'abaca baramufata. N'ahandi hoho ivyonye sivyo vyari bikuru kumufunga, ahubwo byaba vyiza ari uko bagiye hamwe bakabitorera umuti. Bamwe mu bari bitavye ugo rukino bavuga ko icuka kitari kimeze neza kuva rugitangura, bifatiye cyane mu kwagirizanya uburozi bivuye ku mazi yagiye arasukwa mu nzira abakinyi baciyemwo mbere no mu kibuga. Ariko umwe mu bari bahari yatubwiye ko abarorerezi ba Bumamuru bari basanganywa agashavu k'ingene bafashwe nabi mu rukino rwari rwabereye mu Kayanza indwi imwe imbere y'ugo go mu Cibitoke. Ico gihe ngo abarorerezi ba Kayanza United babafashe nabi barasohora mbere bamwe muri bo hanze y'ikibuga urukino rutarahera, harimwo n'urongoye abo barorerezi ba Bumamuru. Umumenyesha makuru w'inkino Desire Hatungimana avuga ko iyo nyifato y'abarorerezi ari iyo gutuzwa. Ivyabaye mu Cibitoke ni ibintu byo gutera ivyatsi aho abantu bakomereka bakamarasa gaseseka ngo abantu baratsinzwe, ngo abantu bibwe, ngo abantu bigenze kunuko ni ibintu byo gutera ivyatsi bikomeye cyane. Ari naco gituma twosaba banye n'imigwi mu bisanzwe bafite uruhare rukomeye cyane kwigisha abakunzi babo yuko haburana babiri hagatsinda umwe. Iyo abakunzi b'umugwi bamaze kumenya ivyo bakabishira mu mutwe, umugwi wamaze gutsindwa nta nduru zihaba kuko baba bamaze kubategura.
ariko iyo wabwiye abantu ati umugwi wacu ushobora gutsindirwa iwacu iyo bishyitse bagatsindwa ibara riragwa. Ico gituma rero barongoye imigwi bafise uruhara rukomeye cyane rwose mu kwigisha aho barongoye guhera ku abakinyi bobo habari amategeko akaze cyane abagenga aho mbere ushaka guhagarika burundu iyo ugiye kurwana. Hanyuma abarorezi nabo nyene mu bisanzwe komerekeje umuntu uri umurorerezi hari amategeko aguhana, amategeko y'umupira arahari, hakaba n'amategeko y'igihugu kuko kiya gihe iyo mutanye mu mitwe komeretsa umuntu n'amategeko y'igihugu aba ariko uri kurarenga kubera mu gihugu nta gihugu na kimwe gisaba abantu gushamirana. Nico gituma rero twosaba barengoye imigwi kwigisha abo barongo tugasaba ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi guhana bimwe bikomeye cyane abigenjeje uko hariho amategeko muri federation. Hanyuma kiretse ko uwo muntu ahanwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu kumuhana sukundi bamucira umukenya bakavuga bati turagukatiye imyaka 2, 3, 5 udasuye kugera ku kibuga. Amategeko y'igihugu nayo avuga ati wakomerekeje umuntu muri code penale bivuga ukuntu ivyo hano byose bikamufata. Ico gihe rero biraheze bigatanga karore keza kuko kudahana murazi ico bivyara kuguma bihorahorana cyane kuba bakora amakosa. Aha niho ikigabane ku isoko kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.